Mwaramutse neza mwese nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu kuri mwe mwese mubana natwe mu biganiro tubategura ndetse tukabashikiriza ngaha kuri ndomanisha kure yacu ayana yanyu ya Burundi News TV. Ndabaramukije mwese kandi ndabahaye ikaze mu makuru azindutse aravugwa muri kano gatondo ko kuri uyu wa gatatu kwigenekerezo rya 29/0 umwaka wa 2025. Ndabaramukije amuherereye hose aho mukomeje kutwumviriza muherereye, haba abari mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini ndetse na hirya no hino mw'isi. Kaze kuri mwese mw'idonido ry'amakuru azindutse ariko aravugwa, aho tugiye kurabera hamwe amakuru akomeje kuvugwa. Murazi turibanda kuri ko biravugwa mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ahandi, aho twibanda kuri politike, umutekano, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru rero tugiye kwibandaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Mu masaha aheze nibwo nabahaye inkuru bamenyesha yuko amakuru amwe yemeza neza yuko nyiriteka Reverend Ndikuriyo umukuru w'umugambwe cndd-fdd uri ku butegetsi mu Burundi akomeje kumererwa nabi, aho benshi bemeza ko yoba yarasubiriye muri koma guhera muri nondwi twotanguye nk'uko byoma bigaragara ahejeje iminsi 3 dutanguye. Ku rundi ruhande ariko nararonse ubutumwa rw'urubuga rw'abepiskopi cange rwa Katolika ngaha mu Bujumbura rwemeza neza yuko uyu mutegetsi yitegura kurira indege imugarukana ngaha mu gihugu cy'u Burundi, abo bogaragarazaga neza yuko uyu mutegetsi yoba yamaze gukira. Narakomeje kurondera ayo makuru rero mwijoro ryose, ariko haba ari ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura cyaritiriwe Melchior Ndadaye bamenyesheje yuko uyu mutegetsi atigeze agaragara ahangaha, mu gihe bavuga yiga yuko nyine ashobora kuza ku isaha 2 z'umugoroba nk'uko byoma bigaragara muri ayo makuru babashikirije. Ahubwo naronse andi makuru aremere cyane. Andi makuru twahawe rero numwe mubegereye Apotere Mbayahaga nk'uko byuma bigaragara. Uyarazwi cyane nga mu Burundi, arazwi mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, arazwi ko aziranye n'abategetsi benshi ndetse yarabonetse mu gikorane cyarabereye Ingozi. Icyo gikorane cyarabaye mu ndwi iheze ndetse nabwo cyasozewe, ni nabwo kandi uyu ngo Reverend Ndikuriyo naye yagombaga kwitaba icyo gikorane ariko akaza gufatirwa mu hoteli yararimo aho ngaho Ingozi. Uyu mutegetsi by'umwariko arakomeje kugenda ababaza abatari bakeya ndetse benshi bikaba byatumye badubaza uburyo rero urupfu rwa Petero Nkurunziza umuhisi yahoze aratwara igihugu cy'u Burundi yoba yarapfuyemo, dore ko benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko n'ubundi uyu mugabo ishano yahawe aryo rishobora kuba ryarahawe n'ubundi uyu mutegetsi Reverend Ndikuriyo nk'uko byoma bigaragara. Uyu nguyu Mbayahaga amakuru dufise adafise ivumbira gatoya nuko nawe yaba ari umwe rero mu bamaze kwemeza yuko uyu mutegetsi aremerewe ndetse anagwaye cyane. Icyakora abamwegere bakaba bavuga yuko aherutse gutera ishengesho asaba ndetse anifuriza gukira rero uyu mutegetsi vuba. Uyu nguyu yavuze yuko kandi nga mu Burundi hagiye kuba ishano rikomeye cyane, mu gihe bihanganye bimwe na bimwe byama birapfa ibindi bigaca birafungwa. Ibiboneka yuko nga mu Burundi umutekano utifashe neza, cyane cyane mu bakomeje kugenda barikangana ndetse aho bamwe rero batifuza ko aho umwari ari hundi iyo bari nk'uko byoma bigaragara. Ibi byose biratuma rero hakomeza gukurura amatati y'abategetsi bamwe na bamwe nk'uko biboneka, ndetse abandi benshi bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Andi makuru kandi akomeza kugenda aratugeraho cange andi makuru akomeza kugenda aradusumira, muraza kunyemerera nongere ndabasubiriramo inkuru ziremere cyane zaragiye zibonekeza ku rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza nk'uko bizoma bigaragara, ndetse gushika uno mwanya benshi bakaba bariko barabihuza n'ibishobora kuza gushikira uyu mutegetsi aho i Nairobi mu gihugu ca Kenya, naho ibintu bimeze nabi cyane ndetse abamugwaje bamwe na bamwe basohowe mu cyumba cy'igwariro canga se mu cyumba ariko aravurirwamo nk'uko byoma bigaragara, mu gihe babonaga yuko ibintu bikomeje kugenda birifata nabi cyane.
turagaruka kubikomeje kubera muri Kinshasa ku mugwa mukuru wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho imyerekano ikomeye cane ambasade zimwe na zimwe zari basiriwe hari n'iryo yo mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, ariko kandi mu nteko rusange ya ONU iteraniye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harabaye umuhango wo kunamira General Major Peter Chirumwami Nkuba nibura amatari w'intara Kivu y'Amajyaruguru yariciwe mu ngwano n'umwari wa M23 nkuko byoma bigaragara umushikiranganje mu jejwe ari mu imigenderanire mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda Ambassadeur VIDEO.Ikigitondo yaranze kunamira uyu musirikare wa Kongo. Turabegera ko muri kino kiganiro ndabaramukije mwese kandi ndabahaye ikaze kuri mwe mwese mubandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu. Ndabaramukije muri kano gatondo, waramutse gute aherereye hayiwanyu, byaramutse bite n'aya makuru akomeje amakuru akomeza kugenda haratugiraho muri no mwanya, akaba asigura ndetse anashimangira yuko uyu nguyu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi Honorable Agatogwasa nawe yoba yamaze kumenya ibigendanye n'ishano ryarabereye muri cndd-fdd, umugambwe uri ku butegetsi umaze imyaka iharugwa muri 20 utegeka Burundi, ariko abanyagihugu bakama bagoma biyamiriza uwo mugambwe bavuga ko rero atakiri kuri abagezaho canga se ngo ugire rero icyo urabateza ko imbere. Abanyagihugu barafise ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse barafise imibereho itari myiza, aho ibintu bizimbye ku masoko ndetse n'ibindi bibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Kugeza ubu mu Burundi rero uyu mushingamateka Honorable Kizigenza Agatogwasa mu kiganiro yabashije kuba yogirana n'umumenyesha makuru wacu yaramubwiye ko rero nawe yamenye ibigendanye n'ishano ryarabaye muri cndd-fdd, aho yavuze yuko ibiriko biraba canga se ibiriko birashikira uyu ngo munyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo rero atari ibya none, kuko rero ari ibintu bisanzwe biraba rero muri uyu mugambwe. Usibye kuba rero Variso Ndashimiye bisigura yuko iyo yarabashije kwikiza General Aregiyome Bunyoni, ibikomeje kugenda bigaragara canga se ibikomeje kugenda biradusumira byose biboneka, ndetse bikanagaragaza neza yuko amakuru yama aradushikira ndetse amakuru yama aradusumira ateye ubwoba, agaragaza neza yuko hari nabandi bamwe na bamwe bashobora kuzokurikira uyu nguyu Reverend Ndikuriyo mu nyuma yuko nawe agiye guca arakurikira umwisi Petero Nkurunziza nkuko amakuru yoma aradusumira. Honorable Kizigenza Agatogwasa yasiguye yuko we yahawe amakuru n'umwe mu banywanyi b'umugambwe cndd-fdd akaba abarizwa mu bimbere, aho yasiguye yuko rero nawe yaronse amakuru agendanye n'ishano ndetse n'ibara ryabaye. Yavuze yuko kandi nawe rero yamenye amakuru agendanye nuko rero mu imodoka yiwe hahushywemo ishano y'uburozi bwa puderi, aho bivuga ko umwe mu bo bari kumwe yamaze kwitaba Imana, ndetse umuderevo wiwe ndetse n'umwe mu mucungira umutekano bakaba hagaritse n'inzego zijejwe amatohoza. Kugeza ubu nawe yavuze yuko ababajwe n'ishano ndetse n'ibara riko rirashikira Uburundi, ndetse aza gusigura yuko ibingibi nibitoza guhagarara Uburundi bukomeza kugenda burajya bicane. Yasiguye yuko usibye ibibazo bimwe na bimwe abanyagihugu ariko biyamiriza bigendanye n'ibura ry'ibitoro, izamuka ry'ibiciro ku masoko canga izimba ry'ibiciro, ndetse akingeraho n'ibibazo biriko birashikira abasoda b'Abarundi bararungitswe mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abanyagihugu benshi bakomeza kugenda basigura yuko bakomeje kugenda bamenya neza ubugome ndetse n'ibiko birakorwa n'umuryango wa Variso Ndashimiye nkuko bizoma bigaragara. Amakuru twabashije gutohoza gushika umungo muno no mugoroba nuko by'umwareka abanyagihugu bamwe na bamwe bamaze kugenda barakirana umubabaro cyane, inkuru z'umubabaro cyane ziriko zirashikira zirava mu mugambwe cndd-fdd. Kugeza ubu ngubu usibye abariko baremeza neza yuko Reverend Ndikuriyo yoba yamaze kugenda racikana, ariko leta y'u Burundi ikaba yama irabihakana canga se ikabiri kirabihishira. Kugeza ubu ngubu ntago turamenya amakuru yemvaho yemeza urupfu rw'uyu mutegetsi. Icakora icyo dufise ku makuru rero twabashije kuba tworonka dukesha bamwe mu banywanyi b'umugambwe cndd-fdd ndetse n'ababarizwa imbere, amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira
akaba ariko agaragaza ndetse aranerekana neza yuko mu Burundi abanyagihugu benshi bamaze gutahura ingene ibara riko rirakogwa muri cndd-fdd. Ibi byose birashobora guteza ibibazo biremere cyane ku buryo batari bakeya bashobora gufata ingingo iremere cyane yuko badashobora kuzoshigikira cndd-fdd mu matora yimerijwe nga mu Burundi. Benshi byongeye kuyibutsa ibigendanye n'urupfu rw'umusipiteri Nkurunziza yahoze aratwara Burundi, ndetse hari bamwe batanguye kugenda bibuka iherutse gutangazwa n'umutambukanyi wiwe mama buntu Pasiteri Denise Bucumi Nkurunziza nk'uko bizima bigaragara. Uyu nguyu kandi asanzwe ari umushinga amateka Honorable Kizigenza Agatogwasa yaraboneyeho rero kwishura umwe rero mu bamusubiriye muri seneri nk'uko bizima bigaragara, akaba yaraje kugenda aragira byinshi amutangariza nyine mu kiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru wacu nk'uko bizima bigaragara. Uyu nguyu ni Kizigenza Honorable Agatogwasa mu nyishuriro yaje kugenda aratanga. Kizigenza Agatogwasa arihaniza uwamusubiriye ku burongozi bw'umugambwe seneri gira uko ishaka nesoro kuguma rero amubaza ingene yakora n'ingene yaronka rero amahera yakoresha mu kwiyamamaza. Ati abo nsaba rero bose bandungika ko batumwe ngo rero nirukana arwasa. Ati nabuze rero ico mfata nico nareka. Munyishu Agatogwasa amuha rero nuko umugambwe mu mugambwe by'umwariko seneri rero by'umwariko ndetse n'abagumya banga bawo bakomeje kugenda barashigikira Honorable Agatogwasa, ndetse avuga amubwira yuko ibyo kuraba ndetse nawe yoronka ayo mahera rero bitamuraba, akwiye kuba yokora ibishoboka byose. Mwamenya yuko rero umugambwe seneri kuva bakuye Agatogwasa abatanga intererano bose baciye bazahagarika. Ubu n'utwari mu kigega rero tukaba twarakoze mu gutangura ingwati abazokwitoza mu matora yimirije, ayandi akaba yariwe rero nagira uko ishaka ndetse na makurata mu kigega hakaba hera nk'uko bizima bigaragara. Biruko mu gihe Gwasa abitoza bose rero bakaba barimenya ku buryo rero kandi bakaba baraterera cane kuko rero bakunda umugambwe. Ubu bose bakaba rero atamahera bikura kuko rero babona naho boyatanga ko rero batazotangwa mu bihe by'amatora nk'uko bizoma bigaragara. Mwomenya ko kandi uburyo leta yahora rero iha imigambwe ko rero iyabahagaritse kuko rero byabonetse ko imwe rero mu migambwe yari bayiye ko kubw'impapuro gusa atababanyi ifise ikaba yarafashe ingingo ko rero imigambwe yose rero izokwibeshaho iciye mu banywanyi bayo ndetse n'abagonywa banga bayo nk'uko bizoma bigaragara. Kizigenza Honorable Agatogwasa asigura yuko rero ingene yararongoye umugambwe kugeza ubwo rero ubaye uwa kabiri mu gihugu mu matora yabaye muri 2022 bitazosubira kugaragara nga mu Burundi, aho yama arasigura ndetse akanagaragaza neza yuko ibiriko biragaragara ndetse n'amakuru akomeza kugenda ndetse n'amakuru akomeza kugenda aradusumira ndetse n'amakuru akomeza kugenda aradushikira. Biboneka yuko mu Burundi ibara rikomeza kugenda riragwa muri no migambwe nk'uko byama bigaragara cange amakuru yoma aradusumira. Kugeza ubu umushinga amateka Honorable Agatogwasa avuga ko Burundi bugiye gushikirwa n'ibibazo biremere cane, ibibazo bigendanye na politiki. Icakora asigura yuko yiteguye gukomezanya n'abafise intumbero yo kugira byinshi bohindura mu Burundi ndetse no kugira ibyo rero bogarura mu Burundi. Asigura yuko yiteguriye gukora ibishoboka byose kugira ngo abashe kuba yocungura abanyagihugu ndetse no kuba yofasha abanyagihugu mu bihe bigoye bariko baranyuramo. Ibi kandi biriko biravugwa mu gihe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeza kuvugwa ingwano ziremere cyane, mu gihe abarundi nabo bamaze kubura icyo bavuga mu nyuma yo gutsindwa mu ngwano ziriko zirabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu munsi hariko haravugwa ibigendanye n'ifatwa y'umujyi wa Goma ndetse n'uburyo rero abegereye ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye cane ku gihugu cibanyi c'u Rwanda mu mujyi wa Rubavu bariko baramererwa mu mwanya uheze. Nibwo nabahaye inkuru ivuga yuko umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu gihugu cibanyi c'u Rwanda Brigadier General Ndikuriyo yasiguye yuko abantu bashika kuri 5 bamaze guhitanwa n'ibisasu byarashwe n'ingabo za Kongo n'abashika muri 30 bakaba bamaze kugenda barakomereka. Icyakora yavuze ngo inzego zijejwe umutekano z'igihugu cibanyi c'u Rwanda RDF zihagaze neza ndetse ziteguriye gukora ibishoboka byose
munyemerere kandi ngaruke ku byamaze gutangazwa n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akaba minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya akaba yagize icyo avuga nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma. Leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo binyuze mu muvugizi wayo akaba n'umushikiranganje w'itumanaho bwana Patrick Muyaya yavuze ko umujyi wa Goma wafashwe, avuga ko kandi wigaruriwe nabo yise ingabo z'u Rwanda, anasaba abanyagihugu ba Goma kuguma mu mago yabo canga se mu nzu zabo. Ni mu butumwa uyu muvugizi wa leta ya Kinshasa yatangarije akoresheje urubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, aho yavuze ko umujyi wa Goma urimo rero abo yise ingabo z'u Rwanda. Muri butumwa kandi bwa Patrick Muyaya yaranasabye kandi abanyagihugu kuguma mu nzu zabo, aho yagize ati mugume mu mago yanyu kugira ngo mwirinde ibikorwa bishobora gusa gutuma musahurwa ibyanyu. Yavuze ko kandi leta y'iki gihugu cye irimo rero gukora yavuze ko rero irimo gukora ibishoboka byose mu kwirinda ko hobaho rero ubwicanyi ndetse no gupfa kw'abantu. Avuga ko Kinshasa igira inama abanyagihugu bagomba kwitwara neza muri ibi bihe bigoye bariko baranyuramo. Nyamara kandi hari amashusho amwe namwe ndetse n'amasanamu ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanywe rero abanyagihugu bamwe bo mu bice by'umujyi wa Goma bari ku mihanda bereka ibyishimo abagwanyi ba MTC batambukaga ku mihanda nyuma yaho rero bari bamaze gufata uyu mujyi wa Goma. Uyu mutwe kandi mu ijoro ryarayerekeye warasohoye itangazo uvuga ko rero wafashe umujyi wa Goma, ko rero bikorwa mu kiyaga ca Kivu ubaye ubihagaritse, kandi unasaba abanyagihugu bagoma gutuza mu buryo bwose bushoboka. Habonetse n'amasanamu n'amashusho yerekana abagwanyi b'uyu muhari bari kwinjira muri uyu mujyi kandi ubona barimo gutambuka neza cane bemye. Ikindi nuko rero bamwe mu basirikare ba FARDC bambutse umupaka bahungira mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, ndetse bagezeyo bakigwa n'ingabo z'u Rwanda nkuko bivugwa n'ikigo ca leta y'u Rwanda kitangaza amakuru RBA. Abandi basirikare benshi babarirwa mu bihumbi 5 barahungiye Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, abivugwa ko n'abandi bategetsi bamwe na bamwe bagiye batandukanye bari barongoye intara Kivu y'Amajyaruguru nyuma yuko buramatari w'iyo ntara General Major Peter Chirumwami Nkuba aherutse kurasigwa muri izo ngwano, nawe aherutse gupfa nyine. Abandi bari basanzwe baramungirije barahungiye muri Kivu y'Amajyepfo. Abanyagihugu baturiye uyu mujyi wa Goma bavuganye n'abamenyesha makuru bacu bababwiye yuko uyu mujyi wa Goma hafi ya wose kuva igihe cy'isaha 5 z'igitondo cyo kuri uyu nguyu wa mbere uri kugenzurwa n'uyu mari wa MTC. Usibye ko rero ahagana mu masaha y'igicamunsi ibice bizwi ko byari birinzwe cane cane n'igisirikare ca RDC nk'ahitwa Katindo, umusozi wa Goma, Amon Goma, ndetse no ku mupaka uzwi nka Grande Barriere wo ku ruhande rwa Goma, byumvikaniyemo rero urusaku rw'amasasu y'imbunda nini cyane ninto. Ariko kandi amakuru yizewe twarahawe n'abanyagihugu baturiye muri ivyo bice ahamya ko abagwanyi uyu muhari aribo rero bari ko baragenzura ibyo bice mu nyuma yo kubyigarura. Ikindi kandi nuko rero uyu muhari uri kugenzura neza ikibuga cy'indege cya Goma, nubwo rero uyu muhari wari utaranafata ikibuga cy'indege cya Goma ku cyumweru nimugoroba watangaje ko ikibuga cy'indege gifunze, kuko rero uyu muhari wari hafi wageze mu bice byo hafi aho ngaho washoboraga kurasa indege rero yose yakigwa cyangwa se ishobora kuba yohagurukira muri ibyo bice. Andi mashusho n'amasanamu yerekana abagwanyi ba MTC bakirwa n'abanyagihugu mu gace ka Majengu kari hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma. Andi makuru avuga ko imfungwa zari zifungiye muri gereza ya Goma nyinshi zatorotse, gusa kugeza ubu ngubu muri aya masaha y'umugoroba kuri wa mbere mu bice bimwe na bimwe bya Goma biracyumvikanamo amasasu cyane cyane mu burasirazuba bw'uyu mujyi wa Goma. Ku rundi ruhande kandi Kinshasa ku mugwa mukuru w'iki gihugu harabaye imyigaragambyo yamagana ifatwa rya Goma, ndetse kandi iyi myiyerekano yarabereye ni Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu ntacyo minisitiri w'ubutabera yari yotangaza ku bigendanye n'ibara ryabaye, aho imfungwa nyinshi zobashije
kuba zotoroka. Bwana Constantin Mutamba, minisitiri w'ubutabera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, asanzwe agaragara mu bikorwa bimwe na bimwe bigendanye no guhonyora agateka kazina muntu, akaba yakomeje kugenda agaragaza ndetse akaba atagize icyo avuga ku bigendanye n'abanyagihugu ndetse n'abamaze kugenda batoroka ingereza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu andi makuru akomeje kugenda aradusumira cyangwa akomeza kugenda aratugera muri no mwanya. Inama yagombaga kuzaba ku munsi w'ejo, inama ikomeye cyane yahamagajwe n'umuyobozi cyangwa se urongoye Afrika y'Iburasirazuba Dr. William Ruto Samuel arongoye igihugu ca Kenya, akaba yari yatumije inama ikomeye cyane yagombaga guhuriramo Perezida Kagame arongoye igihugu cibanyi cy'u Rwanda